Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 baraje bigaruriye umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Ni nako byagenze kandi abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abazarendo bamaze kwirukanka barahunga. Amakuru twamaze kumenya aremeza ko General Guido Shimirayi warurongoye abamayimayi bari bacunze umupaka wa Kamanyora we rwose yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari kumwe n'abasirikare b'u Burundi bavuga ko barimo gutegura ibitero bikomeye byo kwirukana M23 mu gace ka Kamanyora ndetse no mu bice bya Warungu. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri abarwanyi ba M23 bigaruriye ibice byinshi, bafashe teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Kamanyora. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko M23 iri ku muvuduko ukomeye cyane yerekeza mu gace ka Uvira, aho abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bahungiye bavuye mu gace ka Kamanyora, ndetse abandi bakaba bari bavuye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 barimo kugaragara ku muhanda Kamanyora berekeza muri Uvira, ibintu bishobora gutuma abasirikare benshi b'u Burundi bongera kujabuka bagasubira iwabo. Amakuru aravuga yuko FARDC yo irimo kumanuka yerekeza mu ntara ya Tanganyika, aho barimo kwerekeza mu mujyi wa Karemi. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 bigaruriye umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Abarundi bari bahari bari bamaze kwirukanka bahungira mu Burundi. Mu makuru twabagejejeho twababwiye yuko umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo ariwe wategetse abarundi kuva muri kariya gace ka Kamanyora kugira ngo M23 itabafata ari benshi abandi bagapfira ku rugamba. Amakuru rero aravuga ko ibintu bishobora kuba bibi cyane nyuma yaho M23 yigaruriye agace ka Kamanyora ikaba yageze neza mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko u Burundi buhangayitse kubera ko M23 yamaze kugera ku mupaka w'u Burundi, kandi ubutegetsi bwa Gitega bukavuga ko zino nyeshyamba zifite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru rero avuga ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye gukorana na FARDC maze bakagaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo, FARDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi barashaka kugaba ibitero kuri M23 baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisoda cy'u Burundi aremeza ko ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Kongo byamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Hari indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo ziri Bujumbura. Hari ibitwaro biremereye cyane by'igisirikare cya Afurika y'Epfo biri Bujumbura. Hari abasirikare benshi ba FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari Bujumbura, ndetse amakuru akavuga ko n'abasirikare b'u Burundi nabo baryamiye amajanja rwose ngo baba bagiye gutangiza ibitero mu gace ka Kamanyora, noneho bagakubita M23 bayiturutse mu mugongo.
Amakuru aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushinga ibitwaro biremereye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo, ndetse hari ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye gutangira kurasa kuri zino nyeshyamba za General Makenga. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko intambara aribwo igiye gukomera cyane mu buseruko bwa Kongo. Igisirikare cy'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba FARDC ngo barimo gupanga ibitero karahabutaka byo kwibasira M23 baturutse mu gace ka Kamanyora. Indege z'intambara za Afurika y'Epfo ndetse n'indege za FARDC zose ziri Bujumbura ngo zigiye gutangira kugaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bamaze kumvikana ko bagiye gutangiza ibitero bigamije gukubita M23 baturutse mu Burundi. Ni ibintu rero bizagora cyane abarwanyi ba M23, ndetse amakuru akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwasabye uyu mugambi kugira ngo bikize M23 bayivane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko buhangayikishijwe no kuba M23 irimo gusatira igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo M23 ishobora gukorana na Red Tabara maze bagatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. General Neva rero arakora ibishoboka byose ngo arwanye M23 mu gihe yamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Hagiye kuba intambara ikomeye cyane rero mu buseruko bwa Kongo. Igihugu cy'u Burundi, Afurika y'Epfo ndetse na FARDC bakoze ku bitwaro byabo ndetse n'abasirikare benshi bari Bujumbura ngo bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M23 maze bayambure ibice bya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo bayambure n'umujyi wa Bukavu bakomeze bayirukankana no mu mujyi wa Goma. Uyu ni wo mugambi wa FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo n'igihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero Abarundi ndetse na Kongo barimo gupanga kugaba ibitero kuri M23, ndabamenyesha ko izi nyeshyamba zo zirimo gukataza zerekeza muri Uvira. Abarwanyi ba M23 bagaragaye n'imiduga yabo barimo kwerekeza muri Uvira. Amakuru aravuga yuko uyu mujyi wa Uvira nawo rwose bashobora kuwufata nta mirwano ibayeho. Abasirikare b'u Burundi bashobora kwambuka bakisubirira mu gace ka Gatumba, ndetse abasirikare ba FARDC bo barimo guhunga berekeza muri Karemi mu ntara ya Tanganyika. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi batangiye guhunga ndetse ko FARDC yo yamaze gushira mu mujyi wa Uvira. Ni ikimenyetso cyo gutsindwa ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. Reka tuve mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma abarwanyi ba M23 bamaze gufungura ingendo zose zo mu kiyaga cya Kivu. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 ubwato bwinshi butwaye abagenzi bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu burimo kuva ku nkombe z'umujyi wa Goma bwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Ni nyuma y'itangazo rya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yavuze yuko afunguye ingendo zose mu kiyaga cya Kivu. Ingendo rero zatangiye gukorwa ndetse ibyishimo ni byose, ubuhahirane bugiye kwiyongera hagati ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 kandi bamaze gushyiraho inzego z'igipolisi mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma harimo kugaragara abapolisi ba M23 bambaye imyenda y'ubururu bwijimye cyane. Iyi myenda y'ubururu bwijimye cyane niyo irimo kwambarwa n'abapolisi ba M23 nk'uko mushobora kubibona kuri aya masanamu. Abapolisi barimo gukwiragira irya nino mu mujyi wa Goma bacungereye umutekano w'abanyagihugu ndetse n'ibintu byabo. Ni iyindi ntambwe ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bamaze gutera mu guturisha ndetse no kugarura amahoro n'umutekano mu mujyi wa Goma. Muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko abasirikare b'u Burundi barenga 110 bafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23 hariya mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo,
Abasirikare b'u Burundi barenga 110 bafashwe matekwa n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Bukavu. Ibingibi byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 16. Aya makuru rero turaza kuyagarukako ndetse tunarabire hamwe ingene byagenze kugira ngo M23 icakira abasirikare b'u Burundi mu mujyi wa Bukavu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 binyuze mu buyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bamaze gufungura ibyambu byose byo ku kiyaga cya Kivu. Ingendo zose zo mu mazi ya Kivu ziva cyangwa zerekeza mu mujyi wa Goma ubu ngubu zamaze gufungurwa. Ingendo ziva ku cyambu cya Goma zerekeza muri Bukavu zamaze gufungurwa. Ibikorwa byose byo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu abarwanyi ba M23 bamaze kubifungura. No kubera igihe mpamvu babifunguye. Ese ibingibi biraza gufasha iki abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru? Ibi byose nabyo turaza kubigarukako muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko abarwanyi ba M23 bahamagariye abanyapolitike bose barwanya Kisekedi kwiyunga kuri M23 maze bakavanaho intwaro y'igikenye ya Perezida Kisekedi. Abarwanyi ba M23 basohoye itangazo basaba umuntu wese udashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo kubiyungaho maze bagakora ubutegetsi bwigenga kandi bakerekana itandukaniro n'ubutegetsi bwa Kisekedi. M23 rero ikomeje kugaragaza imbaraga ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Kongo. Ibi nabyo turaza kubigarukako muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira ko icyoba cy'intambara mu karere k'ibiyaga binini gikomeje kwiyongera. Ibihugu bya rutura bishobora gukocoranira muri Kongo. Ubu ngubu hari icyuka kibi hagati y'abategetsi ba Kongo ndetse n'igisirikare cya Uganda nyuma y'aho General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, atangarije yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. Amakuru aravuga yuko ibintu byadogereye mu gace ka Beni ndetse na Bunia. MONUSCO yatangiye guhungisha abakozi bayo ndetse n'abasirikare ba MONUSCO batangiye kuva muri biriya bice. Abakozi ba MONUSCO batangiye guhungira mu gihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga yuko ikibuga cy'indege cya Beni ndetse na Bunia byaba bigiye kwigarurirwa n'igisirikare cya Uganda. Ngo abasirikare ba Uganda baryamiye amajanja biteguye gutangiza ibitero byo kwigarurira umujyi wa Beni ndetse n'umujyi wa Bunia. Hari amakuru avuga ko igihugu cya Uganda cyaba gishaka kwigarurira intara ya Ituri ndetse n'ibindi bice byo mu gace ka Beni. Ibingibi rero nabyo turaza kubigarukako muri aya makuru yacu, turabire hamwe amakimbirane akomeye cyane ashobora kuvuka muri Kongo. Mu gihe bimeze bityo kandi abasirikare b'isi yose bakomeje kwirunda mu Burundi aho bategereje kujya mu buseruko bwa Kongo. Uyu munsi mu masaha ya gatondo ku isaha y'2:30 abasirikare bageze ku 1000 bavuye mu gihugu cya Chad bagera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Aba basirikare baje mu ndege y'igihugu cy'Uburusiya. Aba basirikare ngo baje gufasha FARDC kurwanya M23 ndetse n'abandi bita ngo n'abanzi ba Kongo. Igihugu cya Kongo gikomeje gukusanya intwaro ndetse n'abasirikare bose barimo kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibingibi rero nabyo turaza kubigarukako muri aya makuru yacu, turabire hamwe icyo bisiguye mu karere k'ibiyaga binini. Nshuti munywanyi wacu niba utarafyonda kuri subscribe canke sabone, ndagusaba ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Fyondaho ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'agakengere kugira ngo uzajye ubasha kuronka notification maze amakuru yacu ajya kugeraho ako kanya. Mu kanya gato cyane rero aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo ndayabashikiriza idonido.
nk'uko nari mpeze kubibabwira mu mpfunyapfunyo, ibyago bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abarwanyi ba M23 bamaze kwemeza ko bamaze gucakira abasirikare b'u Burundi barenga 110 mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko abasirikare b'u Burundi 110 M23 yabafatiye muri za karitsiye zitandukanye z'umujyi wa Bukavu. M23 yabacakiye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 16. Hari n'abandi bacakiwe mu gatondo k'igenekerezo rya 17 ubwo bari binyegeje mu mazu mu mujyi wa Bukavu. Ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga mu mujyi wa Bukavu, abarundi benshi barahunze berekeza mu gace ka Kamanyora, abandi bamanuka berekeza muri Uvira. Hari abarundi babuze imiduga yo kubatwara maze binyegeza mu mazu yo mu mujyi wa Bukavu. Abaturage bo mu mujyi wa Bukavu barababonye maze batangira gutungira agatoki M23 bayereka aho abasirikare b'u Burundi binyegeje. Amakuru aremeza ko M23 yagiye ibahumbahumba umwe kuri umwe ikageza ku basirikare 110 b'u Burundi. Aba basirikare bari binyegeje mu mazu mu mujyi wa Bukavu ubungubu bamaze guhinduka imfungwa z'intambara z'abarwanyi ba M23. Ni inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Gitega bwagiye bwihakana abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa ku rubuga rw'imirwano. General Evaristo Ndayishimiye yavuze ko nta musirikare w'u Burundi wigeze afatwa n'abarwanyi ba M23. Yavuze ko abasirikare b'u Burundi ari intare, ngo ntabwo rero intare wayifatira ku rugamba. Nyamara ivyabona byose byerekana ko abasirikare b'u Burundi benshi cyane M23 yabafatiye ku rugamba, ariko u Burundi bukaba bwarabirengagije bukabatererana mu buryo bukomeye. Mu yandi makuru nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, abarwanyi ba M23 bafunguye ibyambu byose byo ku kiyaga cya Kivu. Abarwanyi ba M23 bafunguye ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Kivu. M23 mu itangazo basohoye bavuze yuko ingendo mu mazi zongeye gusubukurwa. Ingendo ziva ku nkengero z'umujyi wa Goma zerekeza i Bukavu zamaze gufungurwa. Ingendo ziva muri Bukavu zerekeza muri za Minova zigakomeza zerekeza i Goma zose zamaze gufungurwa. Ibikorwa byo mu mazi byamaze gufungurwa n'abarwanyi ba M23. Ni nyuma yaho aba barwanyi ku munsi w'ejo bigaruriye umujyi wa Bukavu. Ikiyaga cya Kivu cyose kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Nta santimetero n'imwe irimo kugenzurwa na FARDC. Amazi yose y'ikiyaga cya Kivu ubungubu arimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, kandi uduce twose tuyakikije twamaze kugwa mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Ibikorwa byose bikorerwa mu kiyaga cya Kivu abarwanyi ba M23 bamaze kubifungura. Ni inkuru nziza cyane ku baturage bo mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu mujyi wa Goma bakoreshaga ubwato berekeza muri iyi mijyi. Ibingibi kandi bigiye koroshya ubuhahirane hagati ya Bukavu n'umujyi wa Goma. Abajyanaga ibicuruzwa muri Bukavu babivanye mu mujyi wa Goma ndetse n'ababivanaga mu mujyi wa Goma babijyanye i Bukavu ubungubu bagiye gusubukura ibikorwa byabo. Ni ikintu cyishimiwe cyane n'abaturage bo muri Goma ndetse na Bukavu, bakavuga ko bigiye koroshya imibereho ndetse n'ubucuruzi hagati y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe rero M23 ikomeje gufungura ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa bigamije iterambere ry'abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, M23 ni nako irimo guhamagarira abanyapolitike bose barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abanyapolitike bose bifuza impinduka muri Kongo kwiyunga na M23 maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ni mu itangazo rikomeye cyane abarwanyi ba M23 basohoye kuri rigenekerezo rya 17. Barasaba abanyapolitike bose kwiyunga kuri M23 maze bakarwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi.
M23 irasaba imiryango yose yumva ko yahuza imbaraga na M23 kubikora vuba na bwangu maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kongo. M23 irahamagarira abantu bose kuyiyungaho maze bagahuza imbaraga mu kubaka Kongo bifuza. Amakuru aravuga yuko bamwe mu banyapolitike bo mu butegetsi bwa Tshisekedi bagiye bashaka kwiyunga kuri M23 ariko ngo bikababera imbogamizi kugera mu buseruko bwa Kongo. Ubu rero hari amakuru avuga yuko abahoze ari abadepite, abahoze ari abasirikare ndetse n'abahoze ari abaministre mu butegetsi bwa Kongo baba bagiye kwiyunga kuri zino nyeshyamba. Biravugwa ko hari abamaze kugera mu karere k'ibiyaga binini barimo kwerekeza mu mujyi wa Goma banyuze muri Uganda, abandi bakaba barimo kunyura mu gihugu cya Kenya barimo kuza mu mujyi wa Goma gufatanya na M23. M23 itanze iri tangazo ihamagarira abanyapolitike bose kuyiyungaho maze bakarwanya Tshisekedi nyuma y'aho M23 yigaruriye ibice bikomeye mu buseruko bwa Kongo. Intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ubungubu zirimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'abarwanyi ba General Makenga. Ibingibi rero birabaha uruvugiro ndetse no kwerekana yuko revolisiyo yabo bayitangiye kandi hari aho bayigejeje. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko M23 ifite intego yo kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Bwana Koloneli Nanga yavuze yuko M23 ari abarwanyi b'impinduramatwara kandi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bose barahamagarirwa kwifatanya na M23 kandi ngo imbaraga zabo nizo zizacungura Kongo. Mu gihe rero M23 irimo guhamagarira abanyapolitike kuyiyungaho, ndabamenyesha ko ibintu bishobora kuba bibi cyane mu buseruko bwa Kongo. Ibihugu bya rutura bishobora gukocorana mu ntambara ikomeye muri Kongo. Hari amakimbirane hagati y'igisirikare cya Uganda n'ubutegetsi bwa Kongo. Nyuma y'aho General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda ndetse akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, atangarije amagambo akomeye cyane avuga yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bugiye. Amakuru aravuga yuko abategetsi muri Kongo barakaye cyane ndetse batangiye kwandikira ubutegetsi bwa Uganda babumenyesha ko batishimiye imvugo ya General Muhoozi. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwafashe ibi bintu nk'ibintu bikomeye kandi ngo biragaragaza yuko Uganda yabigiye kwigarurira umujyi wa Bugiye. Hari ibimenyetso bikomeye cyane byerekana ko abasirikare ba Uganda baba bagiye gucakira uyu mujyi wa Bugiye. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 abakozi ba MONUSCO batangiye guhunga umujyi wa Bugiye ndetse abandi banahunga bava muri Beni. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba Uganda barimo kwitegura mu buryo bukomeye ndetse ko bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Beni n'ikibuga cya Bugiye. Ibingibi rero ngo birasigura yuko Uganda yabigiye kwigarurira intara ya Ituri ndetse n'ibice bya Beni. Amakuru rero akavuga yuko igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya Uganda bashobora gukocoranira mu buseruko bwa Kongo, mu gihe mu busanzwe igisirikare cya Uganda cyari gisanzwe gifatanya n'igisirikare cya Kongo muri za operasiyo zo guhumbahumba ibyihebe mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe rero icyuka kibi gikomeje kwiyongera hagati ya Uganda ndetse n'igihugu cya Kongo, ndabamenyesha ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ikomeje gutumira abasirikare benshi ngo baze kuyifasha urugamba. Uyu munsi mu gatondo abasirikare barenga 1000 bavuye muri Chad maze bagera ku kibuga cy'indege cyitirwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Aba basirikare barenga 1000 baje mu ndege y'Uburusiya. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko aba basirikare baje ndetse ko abandi bacancuro barenga 800 nabo barimo kwitegura kugera ngaha mu Burundi mu rukerera rw'irigenekerezo rya 18. Amakuru aravuga yuko abacancuro bagomba kuva muri Libya bagomba kwiyongera kuri bano basirikare ba Chad maze ngo bakajya muri Kongo gufasha igisirikare cya FARDC.
abangaba bariyongeraho abandi basirikare benshi barimo abasirikare ba sadeke, abo muri Afurika y'Epfo, abo muri Tanzania ndetse n'abandi benshi b'abacancuro bari muri Kongo. Ibintu rero bikagaragaza yuko urugamba rwaba rugiye gukomera, kuko Afurika y'Epfo, Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa babo bararahiye barasizora, bavuga yuko bagiye gukora intambara ikomeye kandi ko ubutegetsi bwa Tshisekedi aribwo bugomba gutsinda iyi ntambara. M23 igeze mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo ngo abarwanyi ba M23 bamaze gusesekara mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. Muri aka kanya turiko turavugana, abarwanyi ba M23 bamaze gufata umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo n'u Burundi. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze gufata umupaka wa Kamanyora. Umupaka wa Kamanyora uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Muri aka kanya turiko turavugana, M23 yamaze kwigarurira uyu mupaka wa Kamanyora. Kuri uyu mugoroba ku igenekerezo rya 17 ku isaha y'isa 11:30 nibwo intare za Sarambwe zasesekaye ku mupaka wa Kamanyora. Amakuru aremeza neza ko mu buryo bwuzuye uyu mupaka wa Kamanyora urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Makenga. Ibintu ntabwo byoroshye rero ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Amakuru aravuga yuko abazarendo bari bacungereye umupaka wa Kamanyora babanje kurasana n'abarwanyi ba M23, ariko bikabata kuwa amazi umupaka bakawuta bakirukanka. Hari amakuru avuga yuko General Guido Shimirayi urongoye abazarendo ba APCLS yaba yamaze guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko General Guido Shimirayi yari yihaye ibyo gushimuta umupaka wa Kamanyora, ariko M23 ikaba yamucanyeho umuriro akerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Muri aka kanya turiko turavugana ku mugoroba w'igenekerezo rya 17 bidasubirwaho umupaka wa Kamanyora uhuza Burundi na Kongo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko iyi ngiyi ari inkuru mbi cyane ku butegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubona neza ko ubwo bwitaga umwanzi wabwo yamaze kugera mu marembo y'igihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye yabuze yacira n'ayamira. General Neva arabibona neza ko M23 yatangiye kugenzura ibice byegeranye n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bari bacungereye umupaka wa Kamanyora kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 17 batangiye gukinjura berekeza mu Burundi. Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko abasirikare barenga 1,800 bavuye mu gace ka Kamanyora mu gatondo k'igenekerezo rya 17 bagasubira ku butaka bw'u Burundi. Ni ku itegeko rya General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi niko abasirikare babwiye umumenyesha makuru wacu uri mu Burundi. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umupaka wa Kamanyora. Bagwigaruriye nyuma yo gukozanyaho n'abazarendo bari barongowe na General Guido Shimirayi. General Guido Shimirayi arazwi cyane, ni inyeshyamba yo muri Kongo irongoye abamayimayi ba APCLS. General Guido Shimirayi mu masaha ya gatondo kuri rigenekerezo rya 17 yagaragaye ku mupaka wa Kamanyora ari kumwe n'abazarendo. Yagaragaye ari kumwe n'abamayimayi bafite intwaro ndetse bazitunze mu kirere bavuga yuko bagomba kugenzura umupaka wa Kamanyora. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 basesekaye kuri uyu mupaka wa Kamanyora maze habaho gukozanyaho kwamaze iminota 35. Hashize iminota 35 M23 irimo kurasana n'abazarendo ndetse n'abamayimayi bari barongowe na General Guido Shimirayi. Amakuru yizewe aravuga yuko abazarendo ndetse n'abamayimayi benshi baguye ku rubuga rw'imirwano. General Guido Shimirayi yahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amavideo yafashwe n'abaturage yerekana General Guido Shimirayi arimo kwirukanka cyane yerekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Uyu General Guido Shimirayi yari amaze iminsi avuga yuko FARDC ari ibinebwe ndetse ko FARDC yamwimye intwaro zo kurwanya M23. Yari yagaragaye mu gace ka Kamanyora avuga yuko atazahunga ndetse ko M23 itazakigarurira. Uyu munsi ku isaha y'isa 11:35 General Guido Shimirayi yataye umupaka wa Kamanyora arirukanka ahungira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare ba FARDC bari baragiye mu gace ka Kamanyora, bo ku munsi w'ejo barahavuye berekeza mu gace ka Uvira. Amakuru aravuga yuko benshi mu bageze Uvira n'ubundi barimo gukomeza berekeza mu ntara ya Tanganyika mu mujyi wa Karemi. FARDC iravuga yuko itazakomeza kurwana ndetse abasirikare ba Kongo baravuga yuko batakaje morale. Abari barongoye urugamba barahunze ndetse amakuru akavuga yuko abasirikare ba FARDC batigeze bahabwa agashahara kabo ndetse na prime bari baremerewe ku rugamba ngo ntabwo bigeze bayironka. Ni umujinya mwinshi cyane ku basirikare ba Kongo ndetse bamwe bagaragaye barimo guhunga, barimo gutuka Kisekedi bavuga yuko ari ikigwari ndetse n'ikinebwe ngo ntabwo ari umukomanda warongora urugamba ngo arutsinde. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu gace ka Kamanyora aremeza ko abarwanyi ba M23 aribo barimo kugenzura umupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Umupaka wa Kamanyora uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda nawo urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri ku mupaka wa Kamanyora uhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda hari hagaragaye insoresore z'abamayimayi ndetse n'abazarendo. Aba bazarendo n'abamayimayi bari bafite imbunda barimo kugaragara ku ruhande rwa Kongo ku mupaka wa Kamanyora. Amakuru rero aremeza ko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 17 intare za Sarambwe zamaze kugera hariya mu gace ka Kamanyora aho igihugu cya Kongo gihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Imipaka yose ya Kamanyora ubungubu irimo kugenzurwa na M23. Ku ruhande rwa Kongo ruhuza Kongo n'u Burundi harimo kugaragara abarwanyi ba M23. Ku ruhande rwa Kongo ruhuza Kongo n'igihugu cy'u Rwanda naho harimo kugaragara intare za Sarambwe. Kuba rero M23 yigaruriye agace ka Kamanyora ni intsinzi ikomeye cyane kuri bano barwanyi. Ni ugutsinda gukomeye cyane ubutegetsi bwa Kisekedi. Ibingibi rero birimo gutuma ubutegetsi bwa Gitega butangira kudagadwa. Amakuru aravuga yuko ibisaka by'imbwa byasambutse. Amakuru aremeza yuko General Evaristo Ndayishimiye yabuze ayacira n'ayamira nyuma yo kumva inkuru yuko M23 yamaze kwigarurira uyu mupaka wa Kamanyora. Kuba abarwanyi ba M23 bafashe umupaka wa Kamanyora ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi bajyaga bakoresha aka gace ka Kamanyora maze bakajabuka bakerekeza muri Kongo. Ubungubu rero ntabwo bigishobotse. Amakuru kandi aravuga yuko umupaka wa Gatumba uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi nabwo rwose ubungubu M23 yamaze kuwushyira mu mboni zawo. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba General Makenga amaso yabo yose barimo kuyerekeza ku mupaka wa Gatumba hafi y'umujyi wa Uvira. Amakuru aremeza ko abarwanyi ba General Makenga barimo kwerekeza muri Uvira aho bagomba gufunga amayira yose yerekeza mu Burundi. Ibingibi rero biraba bisiguye ko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo rwose batazabona inzira yo ku butaka yo gusubira mu Burundi, ndetse ko n'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu cy'u Burundi bashaka kujya muri Kongo batazabona uko bambuka ngo bajye hakurya muri Kongo. Abarwanyi ba M23 barashaka gufunga inzira zose hagati y'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Gitega, cyane cyane mu mikoranire ya gisirikare. Nkuko natangiye mbibabwira rero ubungubu abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu marembo y'u Burundi. Abarwanyi ba M23 barimo kugenzura umupaka wa Kamanyora. Nababwiye ko ibingibi ari ibyago bikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega.
General Neva avuga yuko abarwanyi ba M23 ari abanzi b'u Burundi, ndetse yavuze yuko intambara zo muri Kongo nizirangira nta kabuza M23 ngo izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Hari ubwoba bwinshi rero ko M23 irimo kugenzura umupaka wa Kamanyora, ishobora gutanga inzira ku barwanyi ba Red Tabara maze ngo bakagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi ni bitangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kudagadwa bwerekana yuko umutekano wabwo ugeramiwe cyane. Mu gihe rero abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko bigarurira ibice byinshi, ndabamenyesha ko mu Burundi ho ibintu bikomeje kuyangara. Mu Burundi abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda bamerewe nabi cyane. Ubutegetsi bwa Gitega burimo kubata mu mvuto bubagiriza ko ngo ari intasi za M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Abantu barenga ibihumbi 2 baratawe mu mvuto, bamwe baborejwe akagufa, ndetse amakuru yizewe atugeraho aravuga ko abantu bagera kuri 45 bishwe n'ubutegetsi bwa Gitega bagirizwa gukorera M23. Ibintu ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Impunzi nyinshi zavuye mu mujyi wa Bukavu zihungira mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri izi mpunzi abenshi muri bo batawe mu mvuto n'inzego zijejwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. Babagiriza ko bakorana na M23 ndetse ko bafite imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 17 ukwezi kwa kabiri, ubutegetsi bwa Gitega bwatangaje ko bwakiriye impunzi zigera ku 10,000 zivuye muri Kongo. Izi mpunzi ngo zanyuze ku mupaka wa Gatumba, ndetse ngo zirimo kujyanwa mu makambi y'impunzi atandukanye, cyane cyane muri za Rugombo ndetse na Cibitoke. Amakuru atugeraho aravuga ko izi mpunzi zifashwe nabi cyane, ndetse ko ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kumenyesha umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi ko nta bushobozi igihugu cy'u Burundi gifite, ko umuryango mpuzamahanga ari ugomba kwita kuri izi mpunzi.